yemye boshobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami yemye boshobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami. Iki gitabo c'indirimbo kirimwo amajambo umukwe abwira canke umugeni abwira abagenzi biwe canke umukwe nyene. Harimo n'amajambo menshi bakunda gukoresha muri uru rungano mu kwandikiranira utumesaje, mu kuvuga, kandi no mu rushengero kenshi ntidukunda kuyumva. Kubera iki? Mbega umuco wacu uremera ivyo bintu vyanditse ngaho kumenga biri mu bintu bidakunze kuvuga cane? Kubera iki ico gitabo kiri mu rukurikirane rw'ibitabo biri muri Bibiliya bitwigisha iki twebwe? Murakoze cyane. Uko nyene habayeho utwigoro dutandukanye twogerageza gusobanukirwa inkuru igize kino gitabo c'indirimbo za Salomo, niko kwingene utwigoro dutandukanye niko n'utwigoro two gusobanukirwa iyi nkuru dutandukanye. Hari bamwe bavuga bati iyi nkuru dukwiye kuyifata nk'ivyese gusa bitandukanye vyanditswe, hanyuma ari vyese bisa by'urukundo. Abandi bati oya, ni inkuru yabaye, tubisobanure nk'inkuru yabaye, hanyuma iyo nkuru yabaye tugerageze kurora imbega isobanura iki, hanyuma yonyigisha iki. Hari abandi bavuga bati ibi vyese bitandukanye by'urukundo rw'umugeni n'umukwe tubifate gusa nk'ikigereranyo c'imigenderanire y'umuntu n'Imana, ca Kristo n'ishengero, c'ubwoko bwa Isirayeli hamwe na Yehova. Nukuvuga ngo ngerageje kuvuga amajambo makeyi uburyo abantu basobanukirwa kino gitabo c'indirimbo za Salomo biri mu mico ibiri muri rusange. Umuco wa mbere ni beka amajambo tuyatahura ukunyene yanditse, nimba ashobora kuba yanditse nk'ivyese bitandukanye canke nk'inkuru yabayeho, mugabo tubisobanure ukunyene vyanditse. Abandi bati oya, tubisobanure mu buryo bw'ingereranyo. Nico bisobanura Imana yashatse kutwigisha ishatumye no nyandiko itangwa. Ikintu ca mbere nyamukuru yashatse kutwigisha imigenderanire y'umuntu n'Imana ya Isirayeli n'ubwoko bwa Isirayeli canke Kristo n'ishengero. Rero hano jewe ncangira kuri ko ranyumviriza nkuko twatangiye tubigisha yuko ikintu gisobanukwa bivanye na kamere k'iyo nyandiko, hanyuma tukamenyera ko Imana ntiyaduhaye ivyanditswe mu buryo bufobetse. Dukwiye gutabura amajambo uko nyene yanditse, kiretse akamere kandi k'inyandiko katweretse yuko dukwiye kubifata mu buryo ngereranyo. Yandi majambo hari impamvu novuga z'umuntu we canke zifatiye ku mico zishobora gutuma abantu batinya gusobanura kino gitabo uko nyene canditse mu buryo buri literal. Ziba ari impamvu zifatiye kuri kameremere k'umuntu n'ibigumbagumba vyiwe n'umuco abayemwo, ingene wakira canke userura ibigumbagumba vy'urukundo. Ariko mu vy'ukuri insobanuro yayo ya mbere, le sens premier, insobanuro yayo ya mbere ya kino gitabo c'indirimbo za Salomo ni insobanuro literal, ni insobanuro y'umubano, y'urukundo, no kuryohererwa, umunezero n'uburyohe buhagaze hagati y'abantu bakundana babana iyo bariko barahuza ibitsina, ko umunezero uvamwo, uburyohe buvamwo, ugutamarira uwundi bivamwo, ari ingabire Imana yahaye abantu, kandi ari ingabire ikwiye guhimbazwa, ikwiye gutazirwa, ikwiye kuvugwa. Kuko icaha catumye umuntu ngo agire isoni. Ubwa mbere ngo bagenda ari gusa ngo nta soni bari bafise, ntibatinya. Icaha gituma batangura kwihisha. Hano rero dusanga umuntu ariko avuga uko abona uwundi, uko aryoherewe umubiri w'umukunzi wiwe n'ico bimukorako, akabivuga atasoni, kuko Imana yari yaturemye ngo ntitugire isoni zo kuryohererwa umubiri w'uwo twubakanye, umukunzi wacu. Aho nyene tuvuga yuko imisore n'inkumi n'abakiri bato bemerewe gukoresha aya majambo kubo barondera. Urakoze cyane. Ndatabura yuko muri no myaka hariho ibiganiro kandi si bose babihurizako. Bikamanze mbere kwikiro bivuga nti kugira ngo ushobore kuvuga aya majambo nk'aya anye Salomo abwira umugeni, uba warabaye ubigambure bwiwe.
aravuga ibihimba by'uwo muntu ku buryo kandi ukabona ko hari n'imvugo mbabarira amatwi akoresha zigaragaza ko hariho ibanga mpuzabitsina ryabaye, imvugo mbabarira amatwi. rero ntushokoresha aya majambo ya Salomo igihe uwo muntu utamuzi wese. uno munsi rero hari ibiganiro, mbega umuntu mukundana mwifitiye umugambi wo kuzobana, mbega mwohuza ibitsina imbere yuko iryo sango nyamukuru rishika. mbega kino gitabo nico kiri mu bimwe mu bitabo bitwemerera ko dushobora guhuza imibiri nimba by'ukuri tuba dukundana kandi hari isango tubimirije ryo kuzobana. ndashaka ntanga imirongo mikeyi yerekana ko ino ndirimbo ivuga umubano w'abantu bubakanye. ico cya gatatu kuva ku murongo wa mbere uja ku murongo wa 4 haravuga ngo mwijoro ndi ku buriri narondeye umugabo umutima wanje ukunda, ndamurondera ndamubura, ndavuga ntihinge mvyuke ngendagende mu gisagara, mu nzira no muhiyaguye haho ndondere uwo mutima wanje ukunda, naramurondeye ndamubura. umurongo wa 3 uvuga ngo duhura n'abashiramye bagendura igisagara, ndabaza nti mbega mwabonye wa wundi umutima wanje ukunda? maze kubarengana gato mbona uwo mutima wanje ukunda, ndamufata nanka kumurekura, kugezaho namushikanye mu nzu ya mama, mu nzu y'uwamvyaye. igice c'8 ku murongo wa mbere kavuga ngo iyaba yari nka musazanje, uyu n'umugena bivuga, yonse amabere ya mama. hariho akantu ko exclamation ngo ngusanze hanze no gusomye, kuko hano bavuga mu Kirundi bavuga ngo no kugumbiriye, ariko ahandi mu zindi bini no gusomye. egome nta nuwongaya. sinzi ko aya majambo ariko aranyumviriza abayumva. ariko gatatu kitwereka ngo izi ndirimbo abantu barabana, ahubwo ni wa munezero wa mbere w'urugo rushasha. avuga ati twari turyamanye mu gitanda turyamye, hanyuma ndamuka bakaba ndamubura. umva abantu baramaze kubana, hanyuma ngo babana hehe? babana hega abariko baranyumviriza, babana muhira. murabizi yuko kera warongorera hehe? muhira. kandi imiciro atandukanye, abarongorera iwabo w'umukobwa cyangwa bakarongorera iwabo w'umuhungu. hano babana hehe? barabana ku bavyeyi. igice c'8 kivuga ngo iyaba wari nka musazanje twose amabere amwe no gufashe nkagenza ivyo ushatse. nandi majambo ngo ngusanze hanze. ndazi ko bikunda kudushikira tukumva umenga nibisanzwe iyo abantu bakundanye bariko barasomanira mw'ibarabara. ubwo uyu mwanditsi avuga ati iyaba wari nka musazanje ndagusanze hanze, no gusomye no kwiyaguye, no seruye ibigumagumba vyose bikwegera umubiri wanje kuwawe, kandi nta nuwongaya. mu yandi majambo iri jambo risobanura ngo kutari musazanje no bikora hari uwongaya. ni kuvuga ko no mu mico y'umwanditsi ntivyari vyemewe yuko abantu bakundana baja mw'ibarabara bakagira ivyo bashaka vyose kiretse ari babana, kandi babana muhira. uvuga ijambo ngo no gutwaye kwa mama bisobanurwa yuko imiryango izi kwabo bantu bakundana kandi bamaze kubana. no kuvuga yuko iki gitabo kitaduhamagarira ubuhumbu n'ubushurashuzi. oyaye iki gitabo gihimbaza ingabire yo guhuza ibitsina Imana yatanze, kandi iyo ngabire iribwa umuntu uvuga ni mu muzingi kwisezerano ry'umubano w'abantu bamaze guhita nko kubana mu rugo. rero nashaka kuvuga ikintu kimwe, ingabire ya sexualite, ingabire yo guhuza ibitsina ishobora guhinduka icyamwa kirura abantu benshi. icyamwa kirura kubera iki? kenshi kubera kiba cariwe kitarasha. abantu benshi rero iki camwa carabaruriye, kandi ari camwa ingabire, ari camwa Imana yatanze nk'ingabire nziza. hanyuma umubano wabo ukazotangurira ku mfatiro atari nziza, kubera ico camwa bakiriye. mbere ugasanga bizobafata imyaka myinshi baramaze kubana kugira ngo bige kuryohererwa mu buryo bw'Imana. mandi majambo guheza Imana icubahiro ku ngabire yo guhuza ibitsina, babishimisha Imana. ugasanga bizofata umwanya muremure kubera icamwa cari kigenewe kuba ingabire cariwe kitarasha, no kuvuga imbere yuko uwo mubano w'abo bantu uhaba, bikazangurwa kuba umuvumo n'ingorane igihe abantu bazoba baramaze kubaka, naho abo nyene bogira ahantu
bashaka kwisango yo kubana. Amakenga cangira kuri ico gitabo, mbega hejeje kutubwira yuko kino gitabo kivuga ku mubano w'abubatse, womenga ahubwo rero cosoma bubatse gusa muganamba kiri muri Bibiliya, kaba tuzi yuko umukirisu wese yabo ukiri muto n'ukuze akwiye kusoma ijambo ry'Imana. Mbega nuwuhe mutima twojana muri iki gitabo? Mbega umujene wewe canke abagikundanye batubatse bogisomana umutima wowe? Urakoze kumbaza ico kibazo. Turiko turiga bino bitabo, hari ukuntu twagiye twerekana yuko mu gusigura Bibiliya utegeza gukoresha intumbero umwanditsi yarafise. Rero ndashimiye Jean Apotre ukuntu yadusiguriye, yatweretse ko intumbero umwanditsi yarafise yari kugaragaza urukundo ruri hagati y'umugabo n'umugore. Mugabo uri kurasoma ano majambo y'igitabo c'indirimbo, turabonamo igicapo. Ico gicapo ndashaka kukivuga, igicapo kiri hagati y'umugeni n'umukwe. Turazi ko Bibiliya ivuga umugeni, ikavuga n'umukwe, umugeni ishengero, umukwe Kristo. Rero sinovuga ko iki gitabo cosoma gusa abantu bubakanye, ariko n'abatubatse barashobora kugikuramo inyigisho, barashobora kugikuramo ikintu gishobora kubafasha. Kuko ngaha baravuga ingene umukwe akunda umugeni. Rero birashobora kuduha igicapo cy'uburyo dushobora gukunda Kristo, uburyo dushobora kumukunda, ko turabonamo ijambo urukundo, kandi urukundo twavuga mu rukundo ruri propre, urukundo rw'Imana, urukundo rw'ukuri. Rero ivyo oye birashobora kudufasha mu gihe tuba turasoma aya majambo. Apotre wobandaniriza aho warugeze. Urakoze cyane, je ndakunze cyane ayo majambo mukoresheje, kandi nivyo ntawo vuga yuko bigenewe gusa umuntu yubatse. Ivyo ni ibintu dushobora gusoma imyaka yose dufise, bikaduheza icigisho gikomeye cyane ku bijanye n'imigenderanire yacu n'Imana. Ikintu gikomeye gose cyane kandi navuze mu ntango, kandi biri mu mategeko akomeye gose cyane adufasha gusobanura Bibiliya, ni gusobanura Bibiliya mu ntumbero ya mbere y'umwanditsi. Ni vyiza ko ibyo byose muvuze vyose umuntu avyiyumvirako, mugabo yemera yuko atari yo ntumbero ya mbere umwanditsi yarafise mu kwandika, mugabo bihinduka nk'inkurikizi. Ni kuvuga ko ibi biriko biravuga uru rukundo rutubera nk'icirore, mugabo ntitubisobanura nk'aho umenga ijambo ryose umwanditsi yanditse mu mutwe we ubwa mbere ariko abona Israeli n'Imana canke twebwe n'ishengero. Ariko kubera tuzi ko muri Bibiliya iyo Imana ishaka kuvuga ubuhemu bw'Abisirayeli ku Mana, ibagereranya n'umugore yahemukiye umugabo. Ishaka kuvuga urukundo rwacu n'Imana, bwa buhemu canke urukundo, la passion, naho nyene ikoresha uru rukundo rw'abantu babana. Uravye ingene umwe wese yiyeguriye uwundi, Imana yaratwiyeguriye. Ntidukunda gusa mu buryo busanzwe, muri rusangi yaratwiyeguriye, idukunda na passion. Kandi natwe Imana iduhamagara ati ni munkundishe umutima wawe wose, kandi nkuko mwabivuze rina neza gose cyane, bigaragare gose cyane ahantu hose. Ikindi kintu naco mwavuze kandi gikomeye gose, kitari mu mico yacu, biri mu bituma kino gitabo c'indirimbo za Salomo kitasomwa gose, nuko mu mico yacu tudaserura ibigumagumba cyane cyane by'urukundo ku muntu utasangiye igitsina ku mugaragaro. Wavuze ngo umugabo aravyemera, umugabo mu mico y'ikirundi n'umugabo ntabikora abandi bantu bumva, ni nkaho benga mu bwishime canke n'ukutaba umugabo, kugaragaza ibigumagumba umenga ni sisinye ya virilite, sicerekana ko umuntu ari afise ubugabo nyabugabo, umenga uriko urashira isoni, birashobora kwisanga no gushira isoni. Ibi bintu birakwiye kuvaho mu mico yacu, abantu bakamenyera guserura bakabwirana n'abandi bantu bumva, n'abana babo bumva, n'abashitsi bumva. Kuko iyo uriko urabikora, mbere hari umuntu yavuze ngo bihinduka nka garde fou, bihinduka n'ibintu bikuzigama. Kuko nimba ubwo waragaragaje ku mugaragaro, iyo haje akantu k'umugera cyangwa ko gutegwa kugira ngo uhemukire uwo mwubakanye, wiyumva igishinga ntahe wama wamugiriye abantu bose babona ku mugaragaro, ukumva birakurinze gatoya. Nari mavuze muti eske umuntu atubatse yogisoma gute? Yogisoma nkuko muheje kubivuga mu buryo bwo kuraba kwiherereza ko apara gusobanura nkaho umenga candikiwe Abisirayeli n'Imana, ariko nko kwiherereza ko mu buryo bw'ikigereranyo mugende yacu n'Imana. Mugabo kandi yona gisoma kugira ngo abone icarico umubano. Nivyo turavuga, iyo abantu bakundanye bakavyerekana, ni igicapo ciza muri societe. Hari abantu bubakanye batagaragaza ivyo bigumbagumba abana babo babona. Ego hari ibintu bidakorwa muri salo, bidakorwa abantu babona, mugabo
igituma bidahugwa abantu babona so kubera biteye isoni ahubwo no kubera ari by'inkoramutima gose cyane ari kunywana kwa mbere ugwego go hejuru ko ibintu vya mbere bikomeye niyo ushaka kubikora ushaka kubwira umuntu akajambo gakomeye ukunda umushira ku ruhande gose cyane rero n'ivyo bidakorwa muri saro su kubera biba ari bibi cyangwa ari ibintu biteye isoni ariko no kubera ari ibintu biri intime biratandukanye ariko hari n'ibintu dukwiye gukorera muri saro abana bacu bagakura babona ati yo papa arakunda mama arakunda papa kandi yaramwihaye uwo mwana akura avuga ati yo mana naje toma umuganwa wanje nkazomushikira umunsi umwe reka mbike ibigumba byanje n'umubiri wanje nze niyegurire umuntu umwe rero niyo twasoma igitabo cy'indirimbo za Salomo biradukundisha iyi ngabire y'umubano twita Imana warakoze gutanga iyi ngabire mu mubano naho jewe ntarubaka mugabo biranjoheye kubibona ntushobora kuyisoma ngo urumva ngo abajambo ngo arantwara mu ntege nke ninga bavuga ati mbonye abantu babiri bakundanye bafatanye mu ntoki canke baramukanije neza bagasomana ati jewe bintwara mu ntege nke oya bigutuma uryohererwa la beauté niyo tugiye ku musozi ukora umusozi amashugura ashuritse ibiti bimeze neza ariko birahungabana uritegereza la beauté ukaryohererwa ibyiza rero nibi inye biriko turasohotse Imana ubonye bakundanye bati umubano wabo uryoshe ntuvuga ngo Mana ngo ndavye cyane mu mubano ngene uryoshe ngo bica numva ngo intege nke oya aho uratangarira ingene Imana yiyumviriye ku bana b'abantu ikabahereza umubano umeze gutyo on rero twogera mu mico yacu no kuza turanavyerekana bituma n'urungano rukurikira ruvuga tuti ndakunze umubano nyakuri w'abakundana ariko ntitworangiza tudafashije umuntu yoba yadufatiye mu nzira canke yadufatiye mu nzira muri ibi biganiro tutamwibukije majambo nyamukuru canke hamwe wofata ingingo yo gutangura gusoma bino bitabo ijambo nyamukuru igitabo cose muri ibi bitanu twavuze vy'ivyese ico twotahuramwo canke ico twogumana kuri ibi bitabo n'igihe tuzoba turiko turasoma. Urakoze ico kibazo umbajije. Twagerageje kuvuga kuri ibi bitabo vy'ivyese duhereye ku gitabo ca Yobu twarakuyemo inyigisho nyinshi ahubwo byatumye mu mutima wanje numva nezerewe cyane bino bitabo mu buryo busumba ko nari ndabibona. Rero duhereye mu gitabo ca Yobu twarabonye mu bintu vyiza cyane cyane twaravuze ku kintu cerekeye umubabaro turavuga uyu mugororotera arashobora kubabara umugororotera ashobora guhura n'ivyago ariko turatahura neza yuko Imana ifise ico twita souverainete Imana ikora uko igomvye Imana ishobora kugucisha mu cigomvye ariko hari ikintu kinini yatwatawe nuko Imana yigucishije muri iyo mibabaro ari yo nyene isura kandi kaguha irezi nkomezi zo kwihanganira ivyo uba uri kuracamo. Rero ndizeye yuko umuntu yagerageje gukurikirana kino kiganiro nimba yo bariko araca mu mibabaro ndizeye ko byamufashije gose. Tuko dusoma igitabo cya Zaburi twarabonye ko Zaburi ari indirimbo ivyese Abisirayeli baririmba batororokanije indirimbo zishika ku 150. Twarabonye yuko Zaburi zigerageza kwerekana uburyo Abisirayeli bahimbaza Imana zigerageza kwerekana ukwizera kwa Abisirayeli zigerageza kwerekana ubuzima bw'impwemu bw'Abisirayeli. Tubandanije twarize igitabo c'imigani turabona ko ari igitabo cy'ubwenge harimo ijambo ubwenge rigaruka cyane turabona yuko kubaha uhoraho niko tanguriro ry'ubwenge. Rero turavuga ati ubwo bwenge tuko turavuga ubwenge nyakuri n'ubuhe n'ubwenge burongorera umuntu kugira gute kubaha uhoraho n'ubwenge burongorera umuntu kugira gute gutinya uhoraho no kumwumvira. Rero tugiye ku gitabo cy'umusiguzi naco nyene twaragerageje kukivuga ko twaravuze ko kino gitabo cy'umusiguzi cyanditswe na Salomo twaragerageje kubisigura turavuga yuko kino gitabo cy'umusiguzi Salomo yacanditse ku mpera z'ubwami bwiwe yacanditse bivanye n'ubuzima yaciyemo twaravuze ko yaciyemo ubuzima bwo kutumvira Imana igihe arongora abagore b'abanyamahanga kazi bamukwegera mu bigirwamana. Rero mu mpera z'ubuzima bwiwe yabaye nk'uwicuza yabaye nk'uwihana aravuga ati vyose n'ubusa nararondeye ubwo mwashize umutima wanje kukurondera ubwenge ariko nararonse ivyisi ariko vyose vyagize gute byacitse ubusa ariko igihambaye no kugira gute nukubaha uhoraho igihambaye no kugira gute nukugendana n'Imana nuko ivyo ukora byose naho woronka ubwo butunzi ariko uburonke uri kumwe n'Imana.
hariho n'ikindi gitabo twarangirije ko igitabo c'indirimbo twavuze ko kino gitabo ari igitabo canditse umwami Salomo. Twaragerageje kuvuga intumbero nyakuri y'iki gitabo ko ari urukundo ruri hagati y'abubakanye umugabo n'umugore. Rero turavuga yuko iki gitabo kikwiye kuba akarorero mu kibano, akarorero kububakanye bagakundana urukundo rw'ukuri bakihana nkuko kino gitabo kitubwira. Ariko n'abatubakanye twarabonye ko harimo igicapo kiri hagati y'umugeni n'umukwe, hagati y'ishengero na Kristo. Rero turashobora gukoresha amajambo rurukundo rudasanzwe tubona muri iki gitabo go kwiyegurira umugeni, naco nk'umugeni go kwiyegurira mukwe, naco nk'umugeni turashobora kwiyegurira Kristo, hanyuma kugira ngo bishishikare kugenda neza. Yemye boshobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami. Yemye boshobotsa ntimutinye